Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politique, aho tuza kugaruka ku mukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibishobora gushikira abashikiranganje harimwo umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Ninteretse ndetse n'umushikiranganje w'ubutungane. Vyose turaza kubigarukako muri ano makuru, kandi muraza kumviriza ivyo bamwe bavuga yuko President Evariste Ndayishimiye akwiye kwihutira gukora cyane bafatiye akarorero ku vyabaye mu gihugu ca Kenya, ndetse bikanatuma President William Samuel Ruto aja mu bihe bibi vyiwe vya politiki. Ni mugihe kandi imigumuko nayo ibandanya mu gihugu ca Uganda, aho President Yoweri Kaguta Museveni atwara ico gihugu wewe yavuze ko uzohirahira wese akisanga muri iyo migumuko azibonerako. Rituza kandi kwibagira n'ibindi vyinshi biriko biravugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Rero aho dukurikirana uherereye mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, abaherereye mu buseruko, mu bumanuko, mu burengero ndetse no mu buraruko, abari mu bisagara bitandukanye bigize imigo mikuru y'intara nga mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahe kaze. Uti je kuza kumbwira ngo amategeko ngo atari umushikiranganje w'ubutare n'agataka abikoze kirazira. Umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka, umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'urwaruka, jewe ndi umushikiranganje w'intwaro hagati, aba nabafasha banje, wewe bikunaniye ndavyikorera. Amajambo ya President Evariste Ndayishimiye mu ntara ya Ruyigi. President Ndayishimiye avuga ko igihe cyose abajejwe amabanga batazoyakora azoca avyifatira mu minwe ayikorere, abo bandi nabo babandanye guhembwa ataco bakora. Ivyo yabivuze ahereye ku bategetsi baba bavuga ko umukuru w'igihugu hari ivyo yahenzwe kuri bwa butare bwo muri komine Busoni. President Ndayishimiye akavuga ko abo bategetsi baguzwe n'abazungu kugira burya butare bugume bunyegejwe nk'uko bitangazwa. Ni mugihe kandi bivugwa ko hari abantu batemera ko President Evariste Ndayishimiye yarayubuye ubutare. Aba bakaba bari no mu bagiye gukomeranwa n'iyi dosiye. Ngo bagenzi nimureke kumugora, tumusabe vuba ibiva muri ubwo butare tubibone, maze abarundi batore akayoko. Yemereye abarundi miliyoni 50 z'amadolari buri kwezi. Yemereye kandi ko atabafasha Burundi agikeneye na kare bamukangisha ubu miliyoni 10 bw'amadolari y'abanyamerika. Abarundi barakeneye igitoro, bakeneye ifaranga rifise agaciro, bakeneye gusubira kuronka amazi mu mabombo. Hafi quartier za Bujumbura zimaze indwi zirenga zitanabonye amazi. Abarundi rero barakeneye amabarabara meza, barakeneye agasukari ku kabeyi keza, bakeneye agashara gafatika, bakeneye amashure meza, bakeneye kandi n'amavuriro meza. Ngo rero President Ndayishimiye akanoti yakabonye, nta kibazo gisigaye, ahubwo ngo nabahereze isango bazotangurira kuvoma nawe ubu si bimwe ngo vyo muri 2060. Bikagaruka kandi bigarukana n'izindi mvugo zitangaje ziriko ziravugwa n'abantu batandukanye. Bati igihe yaje ku butegetsi yaratubwiye ngo umunwa wose n'umufuko wose vyo umunwa uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amahera. Ariko ico gihe ntigeze asigura abanyagihugu umufuko uwo ari we ndetse n'uwo munwa. Kuva Ndayishimiye atangaje ko ubu butare bwari bwaranyegejwe n'abazungu kandi ko umuhero uzorinda ushika turya, hari bamwe barindiriye kugaburirwa amanota azova mu butare. Ni mugihe hari ababivuga bajajura, hari n'abandi bo bavyakira gutyo nyene. Ngo abategetsi ntibasigura neza bino bintu, ngejo rero ntibaze batangare bivyaye izindi ngorane. Bakibaza uti ese abo yavuga ko umuhero w'isi uzoza turya ari bande? Ese n'abanyagihugu canke ni bobo bari ku butegetsi? Nibindi vyinshi tuza kugaruka ko, reka tubice irya nino mu kanya gatoyi. Gusa imbere ko tubica irya nino, vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko, kugira ngo tuje cikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzawe aho bari hose, kugira ngo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabahaye kaze rero muri ano makuru. Ngariko President
n'abaguhanura ntuze urabavuma. Burya uwo mutegetsi yavuze ijambo ati ntiyigeze atubwira abazojya gushika ku muhero w'isi, ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntagire ko amucira urubanza atamwumvije. Si vyiza kwibwira ko abazungu bamutumye, vyiza ngo yomwumviza hanyuma agatohoza. Abakuru b'ibihugu benshi barononegwa n'abama babakomera amashi iyo bihenze. Perezida iki c'imyaka 50 ababirigi bamaze bimba ubwo butare muragishishoza neza. Ababirigi batwaye Burundi imyaka 46 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi na gatandatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri. Nawe ntibashitse bimba ubwo butare, barafashe akanya ko kuburondera. Ni mu gihe hari abahinga mu vyo gucukura ubutare bemeza ko ababirigi basize bakoze ikarata yerekana ahari ubutare nka Cassiterite na Corta, ngo kandi bagiye berekanye ko ziriho cyane muri Kabarore, Murehe na Ntega. Ubwo ngo Perezida ntivyoba vyiza muhamagaye abahinga b'ivyo bibazo kurusha kumviza cyane abadandaza babwira ivyo mushaka kumva gusa. Umudandaza y'amafise igiharuro ciwe, vyiza muhamagara abahinga babinonosoye. Ni mu gihe kandi bavuga ko OBM itavugwa muri kino gikorwa. Ubwo ikigo ca leta kijejwe ubutare OBM ngo nabo bakaba bagisabira ko gihabwa igikorwa cyo kubigira neza ivyubwo butare, gutyo nyene bigakorwa neza vyisunze ubuhinga bwose bugezweho. Iki kibazo gihambaye gutya urwego rwashizweko na leta ngo rurakwiriye guhabwa ijambo narwo rukaronka umuco kwiye mbere yo gutangaza no gufata ingingo. Ni mu gihe kandi hari inzego zizewe z'ubutungane, ni inzego zizewe na Perezida Ndayishimiye, aho turavugamwo Procureur General de la République, ko zatangaje ko bamwe muri abo bantu bariko barizera mu rudandazwa rw'ubutare ari abasuma bakomeye bayegoje ubutunzi bw'u Burundi. Bamwe bakavuga ko hakwiriye gufatwa akanya gakwiriye ko gusuzuma ivyo bababwiye bakararaba ko inyungu z'u Burundi zubahirijwe koko. Aha tukaba tugaruka kubabwira kuri ya nkuru twabagejeje ko mu minsi iheze yavuga ku murwizatunga Mayondori n'undi murwizatunga yari yafashwe agapfungwa ubwo hafatwa wari indongozi nkuru y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari. Uyu murwizatunga akaba ari Sylvestre Niyonsaba. Aba barafise amadosiye abarega cyane imbere y'ubutungane. Ngo Perezida Evariste Ndayishimiye vyoba vyiza yumvirije inzego zose zirabwa n'iki kibazo cyo gucukura ubu butare bwabonywe mu minsi iheze. Perezida Ndayishimiye kandi akagaruka kuri cakindi, abandi bakagaruka kuri cakindi Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abajirwa amabanga abatazoyakora azoca vyifatira mu minwe. Ni mu gihe hari umwihwezo utangwa n'abanyagihugu batandukanye ati ubu mu gihugu cyose nta yandi makuru ahari. Bavuga yuko leta yoba igiye kugaburira abenegihugu amahera. Utabenegihugu twese kandi ngo yuko tuzorya kugeza ku muhero w'isi. Rero nk'igisabo ngo mwodushikanira neza bakaduha inkuru y'imvaho tukamenya nyamba koko ari vyo ko tugiye gutuburura, kuko uravye ubukene bwo aho bwari bugejeje abarundi ku vy'ukuri twoba twishuwe hageze. Kuko twari bwahungire rimwe twese tugata igihugu, kuko uwasanga ubukene buriko burica bene gihugu uwundi mwanya ukaza wumva ngo uduhitanywe n'ubwo bukene ngo ahitanywe n'iperereza, uyo akaba ahise burundu. Ariko nizera akaba ari vyo vyose bizoca birangira mu Burundi twibereho amahoro. Leta turasavye mu dutohoreza ayo makuru y'ubwo butare bwo mu Kirundo Imurehe. Ni mu gihe kandi abanyagihugu basaba leta gutomora neza ivyo bariko baravuga. Uti mbega koko bagiye kugaburira abanyagihugu amafaranga azova mu butare maze nabo barye kugeza ku muhero w'isi? Mbega kuyabagaburira bizotangura ryari? Mbega aho uretse Perezida Ndayishimiye ese hariho abandi bategetsi bazi bino bintu? Ngo umutegetsi ntarekuriwe kuvuga ibimujemwo vyose. Imvugo ikwiriye kwama itomoye neza maze abanyagihugu bagatahura ivyo ababwiye. Abanyagihugu kandi baruhijwe n'ubukene, ubabwiye ko ubuye ahazova amahera bazorya gushika ku muhero w'isi batahura ko bagiye guhabwa ayo mahera.
abarundi barakeneye umuco cyane, mbere ngo bagasaba n'abategetsi bakomeye cyane bo hejuru kuzotegura ikiganiro cishura kuri ibibazo bihanze abanyagihugu cyane cyane birabana n'ivy'ubu butare, kuko benshi bakurikije ibaruro vyakozwe vy'amafaranga azova muri ubu butare bigaragara ko Uburundi bwohita butera imbere nk'uko vyagiye biravugwa n'abahinga batandukanye. Ni mugihe kandi hari umukozi wa Regideso yidogerwa bidasanzwe mu Kanyosha. Uti mwaravuze iki kibazo c'amazi numvise vyanse nuko nihangana nciye mitamwe rero kubishira ahabona. Uti nje mba ahantu bita kuri Kansaseri ni mu Kanyosha kurya mbere Mutama, uvuze ko hari abamaze indwi imwe bataronka amazi. Nukuri aho hantu twe turamaze amezi 10 atanima rikoroka, kandi ikibazo cacu no kwa deje wa Regideso carashitseyo, ariko nta kintu na kimwe cigeze gikorwa. Abantu tuvoma hirya yacu ibido tuyigura amahera 200, uyituzanira tumuha 300, ni kuvuga ko ibido idushikira ku mafaranga 500. Amatwi kandi adusumira ngo uwo mugabo tuvoma ko yasororeye umukozi wa Regideso bita Vianney, niwe arabi vy'amazi muri komine Muha, nawe aca aratwugarira kugira ngo tuzokwame tuja kuyagura kuwo muntu tuvoma ko, bagacero bagabura amahera. Nukuri ngo toroshe cyane rwose, biteye ubwoba aho umuntu afukama mu nda ingo zirenga 60 ku nyungu ziwe, nahone ugasanga na ya mahera si kirenga ku buryo yohemukira bene gihugu bigeze hiyo. Twarituye chef de service amutwara duca dusanga twariwe n'inzoka twitwara kwisato kubera Vianney. Mu nyuma yaciye azana agahemo kenshi atubwira ngo ikibazo cyanyu nije ndagifise mu minwe, aho muzo kwitwara hose ntaco bazobafasha kubera bose bazobarungika iwanje. Nukuri tugeze ahatemba toroshe cyane. Uti mutuvugire muraraba kandi namwe mudukomere induru basi ko twoza turaronka na rimwe mu ndwi mwoba mukoze cyane. Hamwe ibi bintu vyifashe gutya ko barakamaramaza mu gihugu, ntitwashoboye kuronka uyu Vianney wenyene ngo twumve ica bivuga ko gusa barongo igisagara ca Bujumbura bo kurikiranira hafi vya kino kibazo, abanyagihugu bagatunganizwa kuko amazi no buzima nkuko henshi na henshi agenda arakenerwa mu mirimo yaho ya misi yose. Ni ikintu ca mbere gikenerwa, hari bimwe mu bintu vya mbere abanyagihugu baba bakeneye cyane kugira ngo ryaterambere indongo zama zivuga rigerwe ko hariko amazi, umuyaga nkuba, amabarabara meza ndetse n'igitoro. Gaho rero amakuru agezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tushikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire.